w'abarundi bose arakaramba nagira nshimire kandi abarundi bose bariko baritanga kugira ngo iterambere rishoboke muri iki gihugu cacu. Iyo hataba abariko baritanga mu kugwiza umwimbo, mu gukora ibikorwa, ndetse n'ibi bigega ntivyobaho, kuko ikigega kiba kirindiriye amahera akizamwo. N'abagwiza mwimbo nabo baba barondera ikigega kugira ngo bashobore kuziganya. None rero ndakengurukiye cyane mwebwe mwiyumviriye ikicimviro cyo kugira ikigega Sopec. Nkengurukire cyane intwaramiheto z'igihugu, kuko ubu biraboneka ko muhabona. Mu 2020 niho twavuze ko rutanguje urugamba urwanya ubukene. Turavuga yuko kugira urwanya ubukene no kugira urunani, umwe wese agakora ico abona ashoboye. Twaravuze yuko umuntu wese ariko aragwanya ubukene ari ingabo zo kugwanya ubukene. Abenshi bace bitunganya mu migwi ikomeye twita amabata yo kugwanya ubukene n'amakoperative. Urunani umwe wese azana icafise. Ubufise umutwe akazana umutwe, ubufise ingufu akazana ingufu, umwe wese azana icafise. Mugiye hamwe mwese muca musanga mutunze, muga mutatanye nta terambere rishoboka. Nico catumye Uburundi buba bukene. Abantu bashaka kubaho ku rwenge bajya batera ubukene bukomeye cyane. Umuntu ashaka kubaho atakoze atera igihugu bukene. Ifaranga wategeza kurigira wariruhiye. Kirazira kwegeranya amahera y'abene gihugu ataco wabakoreye. Hariho abantu bakina kamari, ukazubona baje gusaba uruhusha leta rwo gukina kamari ntuze. Nta muntu numwe afise uburenganzira bwo kwegeranya ihera ry'umwene gihugu ataco yamukoreye. Nico gituma kamari gahanwa mu gitabo mpanavyaha. Igihugu, uburongozi bw'igihugu, ubutegetsi bw'igihugu nibwo bwonyene bufise uburenganzira bwo kwegeranya amahera, kuko nayo kuja kubaka amashure, nayo kubaka amabarabara, nayo kubaka ibitaro, nayo bijya byose umwene gihugu akenera bikorwa n'ubutegetsi bw'igihugu. Najya amahera. Ikindi muhanura abantu nibajya abantu bariko baragira ubuntu besikoroka abantu ngo bariko baraziganya. Bijya bintu mwebwe ba microfinance mudufashe kwigisha bene gihugu bamenye microfinance officielle ikora izwi mu mategeko na microfinance y'abasuma. Iyitazwi n'amategeko umuntu azobwira ngo mpa amahera nzoguha inyungu umenye ko ari umusuma. Mukazobona undi muntu yunguka amahera arenga 15 kwijana. Uzoshaka 10 menya ko ari umusuma. Nimuze mwirwe muraca hirya no hino. Mugaba kundi vyagusa baca birukana y'amahera, ukundi vyagusa aca yirukana, hanyuma bamwiba agakoma induru ngo leta ntabare. Mugigihe yabigira mu kinyegero aranka kubwira leta ati hari umusuma ariko aratwiba ngo aziko azokura y'amarya. Iyo ahomvye leta nyaruka kaza kutugora, none kwe kutatubwira gitangura kwiba. Rero namwe ndabasabe abantu mufise amasanduku yo kuziganya mugerageze mugwanya abo bantu kuko bazobahombesha.